hari amatape kenshi abantu tutegereza gushikako kandi tutegereza gucako nimba nciye muri 6 mu nyuma nje kuri ndayifata nk'akazi nyuma ndayifata nk'umunyamwuga haba mu nyuma nk'umusaza cyangwa icyamamare muri ico kintu rero ikibazo kibona ko rero mu bantu habona kenshi tukunda kwitiranya ibintu ugasanga umuntu ikintu acagifata nka 6 akaca agomba kwifata nk'icyamamare cyangwa umusitari cyo kintu uracumva ugasanga nyene uracari hasi uracafata ikintu cyakira ikintu cyacari nka 6 kuri wewe umugabo ukacugomba kugifata nko kumengura icyamamare ariko hari umuntu ari bari karaturaba adashobora kwitaba batabitaho yoba yabitaho kundi canke ntabitahure neza ushobora kudusigurira hajya 6 ubushatse kuvuga ibiki kubikora nk'umunyamwuga dusigurire neza musanzwe ukuntu bitandukanye no kuvuga ikintu ugitangura kugikora nka 6 ugitangura kubikora nka 6 no kuvuga kwiryohera jewe ico gihe bama nkitangura bya photography bigiye bama perengo igenda fotora nari nabona neza kai 6 gwagana imbere y'abantu nka fotora uzurabe n'umukinyi kenshi gitangura gukora cyangwa umushoferi umuntu atwaza imoto agitangura abitangura nka 6 agitoye vora kamwivora tigenda ijo nyene kiramaze arumva kuca imbere y'abantu uri kuranyunga imodoka cyangwa ko twazi intoze biba byoroshe kandi babiryoshe nagisho gihe nabitangura uko nabona kumenga ni 6 muga mu nyuma maze kubona ko Yes my people, mumeze gute murakomeye ni Ardo Promoter ekebo musho Mr. Connaisseur alias Noir Africain enfant noir ambassade muhuza ndabidatanure Mr. Kampinzane band camera asiri master here Yes nse kuri kurabona uko byufashe cyangwa uko bimeze uno munsi no munsi udasanzwe no munsi ntangere reka tu rubanze kwanza dushima Imana ko ari kwageze kuri no munsi rubazima ndi kumwe rero cyangwa nganire nande ngiranganire numwe mubono kwita mu abagene bitahuye umugene asanzwe aze byarimwo my boss my CEO patron wa Iciza team manager byinshi cyane nifuza ko tubwira tuganire muri kano kanya mfise byinshi byo kumubaza nifuza ko hari byinshi nawe uza kumenya bimwerekeye sereka ndamwakira n'iteka ndetse tumikaze ikwiye hano kuri Iciza TV ndaramukije cyane ndakuramukije Obado reka ndabutse n'abadukikana ku Iciza TV ndayipfuriza Noel nziza n'umwaka mushasha ni ibyo ndabaramukije bise novuga ko umuntu ariko turabona no mwanya zayamaze kumva intashyo zawe mu kubipfuriza umwaka mushasha reka nanjye ndakwipfuriza ariko kandi bifuza ko wibwira ku muntu atarakomenya hajya uwo turi kumwe amare nko kwambuze amazina yiwanje nitwa lievin fantom abasanzwe duvukira mu ntara Rumonge komine ya Rumonge zone Gatete mutuma Mutambara ni ivyo ndaza birahagije yes hajya rero musanga muvuka mu muryango w'abana bangahe lievin vuka mu muryango w'abana bane no kuvuga abakobwa batatu n'umuhungu umwe cyane n'umuhungu umwe hanyuma ni ivyo usanzwe uri umuhungu umwe mu muryango ni uri imfura cyangwa uri umuhererezi cyangwa uri ncagati ni umwana w'imfura mu muryango hajya lievin yarize amashuri kweli lievin yarize amashuri akagweza amashuri yisumbuye mu gisata cya telecommunication hanyuma ketse mu misi ko turimbira kuja kuduza nipo rero lievin mu buzima bwa misi yose asanzwe ari umuki akora uduki mu buzima bwa misi yose nkuko musanze mubizi je ndi umuhinyanyuzi w'amasanamu na cyane muri videography hamwe na photography ego yes videography na photography hagati y'ivyo bibiri niki wowe watangiye gukora hagati ya videography na photography natangiye kuba umu photographe yes watubiye ko watangiye photography wayitangiye kuva ryari nayitanguye muri 2009 none natangura gufotora 2009 ego niki cyatumye wimvamo ko ukora photography je cabinteye no kuvuga ndibuka ari umunsi tigeze kuba dufise ari urubanza ku mubanyi ico gihe rero urubanza ku mubanyi mu photographe yari yaje gufotora uwo munsi bivanye n'ukuntu yari yaje ameze baca baramubuza kwinjira muri nyarubanza bamubujije niho yaciye ansaba arambwira ati ndagusabye
mufotorere jina natanga kuntu yabonye kujewe yoncagura gana mufotorere cinatora ntuzi apareye mugarambwa ati nukuri ndaziko ko nyene yambwiye ati mbere ufumo kubita imiravyo gusa abone ko naje gufotora bavuga babona imiravyo mugabo tangene vyogenda cinagenda ndafata apareye ico gihe bwa apareye buri no bwa kera bagubaje mu mukanda bwitwa yashika ndayitora tagenda mundani muri sare bo muri sare bo mbere biyumvira ngo ndiko ndafyina bimva ngo ndiko ndabatera imiravyo ko kesha ko ndakubivuga ndafotora afotoye uwo mu photographe nanamushikirije appareil yiwe hazi giharagenda kogesha agiye kogesha ambwiye ati je naho ngiye kuvyogesha ndazi ko atakigenda ko kiya gihe izo yashika je namubwiye nti nyereka ofyonda gusa ibito gufyonda ntiwarabe ifoto afotoye ntiwarabe ingene ibintu bimeze acaragenda aheze imisi fotora zizanye ambwiye ati nukuri ku bintu nasanze ahubwo nasanze ari impano yo kabisa n'abantu babonye izo foto na foto yavuze ati nukuri wakoze ibintu neza cyangwa nyine ndavyumvise mo ndavuga kumbe bya bintu nyine ndabishoboye cyane bitangura uko buke ugasanga nyine barantoye nkagenda gutira pare nka fotora twakoresha shika vraiment cyugiye bya ibintu bigoye nyuko byari compliqué ko washa no gufotora ndibuka washa gufotora nyine uka ifoto ugasanga nyine zabaye ibifungu cyangwa zapfuye ko yari systeme nyine yari ihari ariko mugabo umuntu yaragerageje ko ashoboye ego nibyo naciye sanga ninjiye muri photographe ko nyene ndavyinjiramwo mu nyuma haraza numerique abo pare buri buto buri hano bwa numerique ndatanga kubuza nabwene muratanga kubukoresha ibintu biragenda uko ego isurugane rwa photographe rwa rugenzo uko videographe nawe wayinjije mu cyaro nayinjiye nko muri 2016 cigiye niga mu mwaka w'icenda ego nizera ko bya bitandukanye niga mwaka w'icenda naho natanga ko byinjiramo nizera ko bya bitandukanye ko atanga ko winjiye muri photography na videography nizera ko bitandukanye videography nawe wayinjiye mu gute ego biratandukanye cyane kubera ko videography je mu kuyinjiramo hamaze kuza ubuntu nzebo numerique burya numerique buto kaya numerique karafata video rero nashobora gufata nyene nkagenda hano ngiye gufotora nibuka umunsi umwe nagiye gufotora ahantu ibuto igiye gufyonda kuntu uzivuga ngo wemeze ifoto ikirapa ya numerique ico gihe navuga none twingiye mu rubanza rw'umuntu kandi bakabavuga ko iyo habuze image ata image nta kiba cabaye ivyo warosanzwe biyi ivyo nari sanzwe ndabizi none gute ngende prema mu rubanza ndeke gufata n'ikintu na kimwe ico gihe naciye ngira gufata video kuko yakana ko gufata video byarakunda ndafata video duto haize iminsi ico gihe twamontesha Bujumbura kugira ngo bashobore kubikora gukure muri ntozeye babigukorera nawe ushobora kwitunga muri telefone wagena kumontesha Bujumbura ncanagenda kumuntu ari hano nyene arabimonte nkimushike yambwiye ati wasanze uri mu cameraman ariko ndananasa kumbwiye akajya ari ryambere arambwiye ati nukuri ndabona urabikora kabisa ndabona bishoboye cyaratanganye numva neza ko ndivane byabene nyene bwa imagine ndafata nk'ibintu byo gufyina kugira ngo nikureyo bwabo nyene barabishimye hamana hazanye kaka video nakamwereka umuntu muri telefone navuga ico gihe twakoresheje mwana yafise telefone nyene aga telefone gakareho nakaga tekina gato na nefise cyane kamunda amwereka karaka blackberry cyane amwereka nyenda ndamwereka video arayirorera bati nukuri warakoze ahubwo mbere bisumba mbere hako ari gufata amafoto cyane neza ko ibintu byagenze neza ico gihe naciye mfata umwanya kuja kugira formation haruhande nk'ivyo navuze muri photography maze kubona ko ndabishoboye naciye nyene nagira formation ku bansumba na videography nyene maze kubona ko ndabishoboye naciye nyene nagira formation ku bansumba ndavyiga mu nyuma naho naciye nyene kugira formation byerekeye kwikorera amasanamu ntiriwe ndaja kuyakoresha handi ndabijamwo imyaka irakomeza ico gihe nari kwishure imyaka irakomeza imaze gukomeza ndabona ko mbere natangwa no kwiga byerekeye gukora indirimbo z'abantu haruhande gukora imanza canke ibikindi amafilme indirimbo z'abantu ivyo ndabijamwo bisanga nyene namaze kubigumamwo uko yego Yes, byose warabikora mu gihe kandi warusanzwe uri umunyeshuri ndifuza kumenya byarakoroheye ngo nshobora kubifatanya ukwiga ndetse no gukora amasanamu cyangwa gufata amafoto abantu
bado ikintu kimwe no kubwira ntubona uri ku ishuri na ikintu iyo cinjiyemo ari impano yiwawe nuko nta kintu na kimwe kigutwara kuvyerekeye ishure cyangwa mu byo burimo iyo aba gusa atari impano yiwanje byari kuntwara umwanya kuko je navyinjiyemo ndabyumvamo ayo nabikora ndabyumvamo ni kuvuga je naho nabangiye gufata ahantu nabangiye kwiga nkagenda nk'ahantu kanaka ko ndafisa abantu ahantu amakampani kanaka nagenda kwigira hamwe basanzwe bigisha abaza mu cyumba cya Gitega basanzwe bigisha byerekeye gukora guhinyanya amasanamu je nkivuye gusa naho ntiri Rwanda nabamba canke ndiga byaranyorohera cyane nabona neza kuvyo meje kwiga tacho bintwaye hanyuma kuvyerekeye gukora ama montage canke iki ntangwane byantera ntivyambuza kwishure kandi no kwishure kwa nasanzwe ndiga telecommunication byari ibintu biri haruhande nyene bisanzwe bimatanye imashine informatique yari kwa kundi nyene wacu usanga nanje ndiko ndoroherwa cyane ahubwo mbere nasanzwe mbere ahubwo byara completana n'ishure nayo isanzwe niga yego ese hajya kumonta video lievin bayavyize gute bayavyize ku ishure ese navyize ku ishure musanzwe harandi uko batwereka inzira kenshi ni byiza ko umunyeshure yironderera kuko gukwishe mwe barabitwereka batwereka tumwe nyene mugabo dukeye nyene tudafashe cyane gusa je kwishure vraiment niga ko baratwigisha nyene byinshi ariko ntivyari gutuma nshobora kuzana monti indirimbo z'abantu canke iki oya ntivyari gukunda ko ibyo twiga kwishura ari byo byari gutuma umuntu acagira nyine ashobora kuba gukora indirimbo canke ibiki oya byasabye ko ndondera ubumenyi handi yego nibyo yes hagati ya videography na photography niki kintu abona novuga ko yakunda cyane canke nubakunda cyane gusumba ikindi jewe muco sanze nkunda cyane vraiment ni videography ndakunda videography cyane kubera nkitanga kubyinjiramo na kintu mumenga ahubwo mbere novuga ko yari yo career yiwanje ninaco gituma je kenshi ari naho nkunda yego urakunda videography iyo umuntu akubwiye ati hari higanwa ariko rirategurwa ry'aba photographe reka tukwandikisha usimbire mugihe nawe usanzwe ukunda videographe uri mu videographe byokora rimwe ushobora guparticipa muri iryo higanwa no participa kuko ivyo nabise ko notion ya photographe nabise ko notion no participa gusa urumva nagumbye gukombina nakwereke hagati ya videographe na photographe icyo nsanzwe ishoboye cyane gusumba ni videographe vraiment n'umuntu beshi nakora no kubabwira icyo nico sanzwe nkunda nabantu je nkunda kwigisha cyane keshi nakunda kwigisha videography kuko navuga ko nagikunze kuje bunya ndakunda ibintu bikomeye ndakunda ibintu bigumye kandi ndakunda ibintu bigumye kuko nasanze videography ifise ntuzendende ifise inavuga nyine etape ndende je ndakunda rero ibintu birebire nje kimwe mu telefone wanje je wonzane game je yoroshe sinkina shobora gushiramo bashaka ikintu kiri compliqué nkavuga ni kino kintu nagikoze nimba nkoze video nkavuga ni no video kuri nayikoze naje nkaryoyeko kabisa yego videography isaba kuguma wiga na cyane montage yayo ugume wiga ubumenyi bushasha kurabona update news uko mwaka utaha niko bushasha kumabiza lievin fantom yiga gute uko mwaka utashira ngazarahereza abakunzi iyo kunzi bakunda ingene ubafotora cyangwa bafata ama video wiga gute muri sanzu uko mwaka utaje musanzu je kuno sanzwe ngirageza kugira ngo ngume ngira amererasyo ni byiza ko umuntu mu byakora byose aguma ashiramo amererasyo nasanze nona ico nakubwira bino bintu keshi ibyo dukora keshi tubitangura nka 6 kabisa mu nyuma tukabigira nk'akazi mu nyuma bikaba nk'umwuga mu nyuma bikaza kuba navuga ko kuba umusare hari amatape keshi abantu tutegeza gushikako kandi tutegeza gucako nimba nciye muri 6 mu nyuma nje kuri ndayifata nk'akazi nyuma ndayifata nk'umunyamwuga haba mu nyuma umusare cyangwa icyamamare muri ico kintu rero ikibazo kikunda kuba rero mu bantu harabona kenshi tukunda kwitiranya ibintu ugasanga umuntu ikintu acagifata nka 6 akaca agomba kwifata nk'icyamamare cyangwa umusare cyo kintu uracumva ugasanga nyene uracari hasi uracafata ikintu cyakira ikintu cyacari nka 6 kuri wewe umugabo ukacugomba kugifata ukumengura icyamamare
ariko hari umuntu ari bariko araturaba adashobora kubitaha batabitaho yoba yabitaho kundi canke ntabitahure neza ushobora kudusigurira hajya six ubushatse kuvuga ibiki kubikora nk'umunyamwuga dusigurire neza musanzwe ukuntu bitandukanye no kuvuga ikintu ugitangura kugikora nka six ugitangura kugikora nka six no kuvuga kwiryohera jewe ico gihe bama nkitangura bya photography bigiye bama parengo igenda fotora nari nabona neza kai six gwagana imbere y'abantu nkafotora uzurabe n'umukinyi keshe gitangura gukora cyangwa umushoferi umuntu atwaza imoto agitangura abitangura nka six agitoye vora akamwivura atigenda ijo nyene kiramaze arumva kuca imbere y'abantu uri kuranyunga imodoka cyangwa ko twazi intoze biba byoroshe kandi babiryoshye nagisho gihe nabitangura uko nabona kumenga ni iki ni 6 muga mu nyuma maze kubona ko ntonze bakama igihumbi canke bibiri nkashaka umufuko nabonye ati bwabundi ca kintu nakazi kari kamaze gutangwa rero kubiki akazi rero mu nyuma rero kugira ngo kibe rero umunyamwuga atabishika ikintu ko kibike umunyamwuga ngo umunyamwuga nuko ubufisi ivyo maze guhinyanyura muri ico kintu ukavuga ati nimba jewe ndumushoferi gushika manga imodoka nayo nzimirana yonzimana ndi ku mudugu cyangwa ndi hehe ndomenya uburyo nshobora kubigenzamo kuko umunyamwuga so ubona akazi ngo ndiramo amafaranga gusa uvuga ati jewe kandi kiri naco umunyamwuga no kushobora ati je ndafise ndi capable gushobora kino kintu kucigisha ubundi muntu cyangwa hari ubundi muntu ariko arakora kino kintu canje kino kintu kubera jewe aho butange kubuki umunyamwuga hama rero ntutse naho icamamare nyaha ndavuga ati byukuri ndabisabone gishije nabo baranzi kandi kinacyo ikintu ndagishitsemo kiragenda neza byanka byakunda naho no mashitse naho no bangiye ahantu ibintu vyanse ndahashitse ibintu bitegeza kugenda neza kandi abantu ndabaha icizere aho rero butanga kuba icyamamare nivyo rero itape zitandukanye uko kandi benshi gusa barakunda kunanga jewe namaze gushika kuri no etape ugasanga ikintu acagikora nka 6 acagikora nk'akazi mugango ndumunyamwuga cyara acagikora nk'umunyamwuga je ngo ndumusta muri kino kintu ari ahantu tarashika nivyo yes lievin dufate ko yoba ari kuri muri ihe category lievin category ndimwo kandi ko ndubaka no kuvuga kuba umunyamwuga muri cyo kintu ndiko ndagerageza kugira ngo ico kintu simvuze ngo sindi umunyamwuga mugandi ko ndacubaka bien kubera hariho rezerere umuntu akibona gihura nazo kuri tere akibona gikora nazo mu bikorwa byanje kuko ivyo bibazo ivyo amayere cyangwa ibibazo nta bitorera umuti sinavuga ko umunyamwuga ntikiraba ntegezo kumanza gutora bibazo byose shora guhura naco mu numve ko mu bikorwa by'iwanje ndi satisfait ibintu bimeze neza ya ntambwe nashaka gushika ko kuva cyane zanduto nari mfise nadishitseko cyo mfati tumunyamwuga kabisa kuko ahantu afise capable gushaka gukora icyo nshatse icyo numva cyose ko nshoboye nshobora kuzogikora anza mayemetse ko umunyamwuga yego n'umundi ndi umunyamwuga kuko je sinkifata nk'akazi sinkifata nk'akazi kuko bimaze kubikuramo ibitari bike canke ndamaze kubona intambwe maze gushikako ariko ubunyamwuga nabwo nashaka nabwo bakeneza kugira ngo ya makosa canke ya mayerere nabana nagize muri kahise ndakosore ibintu bigende neza cyane gusumba yes bizwa ngo hariho amayerere mugenda murahura nayo cyane gose na cyane mu gihe uri umunyamwuga cyangwa uri umusare mu kintu ni nayo mayerere usanga ugenda urakubita nayo hura nayo cyangwa ukora wenyene kuko yerere niyo mwene zuzikora amayerere burya nta kazi na kamwe katagiramo erere umushoferi pina ashaka gutoboka bose canke ugasanga nyene uwo munsi yihenze gafyonda intuze kutariko cyagitesa akadoka ku mudogo gitesa kitari ico natwirira abantu muri videography ntiturana ko amayerere muri photography amayerere arabaho ugasanga ari ikintu nyene utararonka gituma ayo mayerere uyakosora kubura ivyuma bihagije biri ku rwego nawe wipfuza nico kiratera amayerere ari naco gituma muvyo twashaka muvyo je ndiko natorera umuti hari ibintu bimwe shaka gutorera umuti na cyane ubu turi mu mwaka wa 2022 twawurangije mwaka wa 2023 shaka hazoze lievin mushasha lievin fantom mushasha
hari ikintu kimwe ntanababwiye sanzwe fise projet tw'intambuko professionnel hanyuma akabaho na projet y'Iciza TV. Iciza TV ni kimwe mu bisata byo kumenyesha amakuru mu ntambuko professionnel ariko bisonze bisana bafise babafashe mu mugongo. Ndashima cyane kubera nasanze buryo abantu bafise ico bafasha cyangwa ico bashanga uburyo gusumba ibindi byose. Jewe muri intambuko professionnel nkitanguye kwishinga ko natanguye nta bantu bari bwigire basutena cyane nkuko ndabishaka ariko maze kugera maze kugira icyifuzo cy'ibyerekeye gushinga TV online Iciza TV nararonse abaza basponsoritza hano cha angira ko ndamutse abantu benshi bama bakora ko bashoboye kose kugira ngo Iciza TV gume gihagaza Ive Isauza namuramutsa cyane ko ari mu bantu ba mbere akibonye icyo cyumvira avuze ati iki ntigiza gisutena byanka byakunda ntigiza kukiba hafi byanka byakunda ariko nikibuza ko intambuko nayibandanya nayo ndayubaka nta soutenance bihari ndende mugabo ndagerageza kuguma ndayubaka kugira ngo ibintu bigondanye bigende neza. Uri mu videographe ariko tubwiye ko kubusanzwe uri mu videographe hariho ibisata bimwe muhagarariye intambuko professionnel Iciza TV yes byoheje kubibwira abakunzi bako dukurikirana je sanzwe ndabizi ariko nabo nyene barabimenye ndifuza kumenya Iciza TV na intambuko professionnel byaje gute kuri lievin fantom. Je nakubwiye ko iyo creation yiyumviye cyari yego cyagenze gute creation ko nayiyumviriye buya nta kintu kimwe kitagira izina ntushobora kuba utagira ntuzeye ikintu na kimwe gifite izina. Ni byiza ko nimba nawe ushinga studio ufite izina nanje nashinze studio nanje nangira izina yanje ndayisemwo leta intambuko professionnel ije jo guhinyanyura amasanamu hanyuma ihinyanya amavideo hamwe n'amafoto hamwe n'utundi tuntu nyene ka ruhande nyene bijanye n'igi professionnel nyene nawe cyo vyumva ibintu byinshi ibikorwamo vuba gusa tuzobibereka na cyane na rijya umuntu asanzwe ari no mugubako kugira ngo tugire siège imeze neza uko abakunzi bacu bamwe bidusaba ati turakene siège imeze bien siège imeze neza yubashe nkuko nyene muri bintu muri abantu ba professionnel mu gihe nyene ikintu kiri professionnel ibyo cyane ko ndihutana cyane gushika nko mu kwa gatatu ico tuzatwamaze kugitorera umuti tutobamenyesha hanyuma Iciza TV nawe umuntu ayishinze kugira ngo ni igisata cyo kumenyesha amakuru kugira ngo dufashe abantu bamwe nabo kuduza impano zabo babaririmbyi canke ndetse no gucisha ko ibikorwa bimwe bimwe nibyo. Uri umujene novuga ko ufise ivyumviro birashe ndifuza kumenya uri kushigikirwa gute muri bino bikorwa byawe ntambuko professionnel Iciza TV uretse ko ariho bamwe bashimiye ndifuza kumenya haba muri state mu nzego mu ntwaro n'ibandi bagushigikira gute. Je nshima cyane ndashima intwaro ko dukwana neza la fois passée no umunsi umwe ntangiye kuzana drone ngamurumo wange abantu bambwiye bataho bisaba kumanza kuzogenda mu makomine usinyisha impapuro usinyisha naha ugira nibi na biriya naryohewe umunsi umwe ngiye gusaba uruhusha ku mutegetsi kanaka navuga yambwiye ati uri umwana wo ngaka nta kibi tukuziko nimba kene gufata isanamu y'igisagara cyacu ca Rumonge ntacyo bitwaye nta muntu yiwe aramvuruga ngo bibe ibintu birebire nkuko abantu babibwira byo nacyo murani bwa bundi baratahura ibyo tuba turiyemo hambe kindi nacyo abantu badushigikira je ndibuka n'umuntu je yigeze kundihira ni program kanakana agomba kwiga mu byerekeye video yari igezweho byerekeye gukora ama video arandihira aramubuja ati shaka uje kwigira ubujumbura neza unonosore no program makuyige ndayiga ndabona nti bwa bundi ndagizene hamaki nacyo hari keshi bisaba ko tumetanjura ama programa canke ibintu kanaka twadushaka gukora gasanga nyine umuntu ari hanze akavuga ati jewe ndakurihira idora izinizi kugira ngo iyo nimba ari amadora bari kora gusaba kugira ngo imetanjura canke ibi bigene neza ndemye kuyakurihira urumva ko umuntu abari karagufata ari karagufata mu mugongo abo ndabashimira cyane hari nabandi nabo baduha impanuro je ndakunda rero umuntu cyane cyane impano akavuga ati ubiriza ikintu gikorwa kigenzuko hano hantu hakosora uko
rero nico bitona kubwiye mu gihe kugira ngo nzovuge neza ko ndi umunyamwuga neza nuko bijya ibintu byose bama bampanura nzobona amaze kubitorera umuti amatamara zo bakimbwira ngo ahubwo azombwira ati ahubwo nanje shaka unyigishize nanaka ariko nta nyambo ibura gasembwa ndego turabizi nta mwongo buri sati bidahizwe ariko mugabo turashaka ko bya bindi nkenerwa nyamukuru tubitorera umuti bikagenda neza kandi ibyo umuntu ariko arabikora kandi biko yatungana hama turafise abo turiko turigisha cinda ndagiye keshi haje umuje nakambwa ati ndaje nashaka kwiga ufise abo maze kwigisha mu myaka maze muri photography maze ufise beshi maze kwigisha ivyerekeye photography na videography kandi ndashima ko nambwe bageze kwa nabo twaramuye kabisa basabwe ntambo profession juicy gushiki ati je ndashaka umwigisha nta kintu kirekire umuntu abasaba je cyamena mbe nuko ndabakufise iyo mana ico nico cambe ndabakumanze kufise iyo mana navyumva ngo apana ibintu byo guhata je nango umuntu hatira ku kintu haya matuki umuntu akakwigisha neza harabuje maze kuramura bave mu ntambuko professional ubu nabo bateye imbere bafise intuzizi wabo samuna giye gushinga studio gwe naryoherwa vraiment mbonye umuntu yaciye mu ntambuko twamuforoma nawe kabageze ku ntambwe ico rero dushaka kwikomeza neza na cyane cyane ni umuntu amaza gushinga siège imeze bien iri professionnel umuntu araje ashinga ntuze imeze neza aho umuntu aje utangwa rero kwigisha bye bihagije n'amategeko agenga ico gikorwa kuko hari umuntu ushaka kwigisha hari hageze nyene ugasanga umuntu umwigisha ku buntu ntakintu umusavye ukamwigisha akamenyera akazi hageze neza ko nawe utangura ku basi agena nawe cyagufashije na gatoya yagiye umva ko icyo kintu kiba kibabaje umva imagine kwigisha nk'umuntu ukamuforoma ugasubira ukakora uko ushoboye kose hageze akagukora ya makosa ukayihanganira ukamwereka inzira ukagira akaguta no mu mayerere mugako kuko ashobora kugorora yamara kuba rero umukambwe fye umva ko icyo kintu kibabaje umva ibintu byose bisako umuntu azogira amategeko abigenga nivyo dusa n'abarangiza reka ndagushimire kuri kano kanya amashoyo kuduhereza nizere tuganiye neza nizere kandi twabakenera tuzobaronka vyoroshe ya nanje mwari kumwe ni Ardo Promoter ikiyoba amashoyo Mr. Conisarius Noir Afrique afano wa ambassador muhuza ndabiditanore Mr. Kampinzani nkabona ari kumwe kana my boss nizere ko twaganiye washoye kudukwirikirana Imana guhezagire kuko wahumviye impanuro wahumviye byinshi bitandukanye kuri ma CEO ni Lievin fantom Yiserekana gushimire kandi waje gukora subscribe ngaha kuri Iciza TV Imana guhezagire Ben camera Siri master helper